Hello friend and family, ndabagumbiriye mwese. Uyu munsi tugomba duteka isosi iryoshe cyane y'intore n'inyamunyamu. Ibintu dukeneye uyu munsi: itomati, intore, poivro, seleri, tungurusumu, gitunguru hamwe na nyamunyamu. Dutangura gucisha inyamunyamu mu makoto mu mavuta. Aho ushizemwo amavuta mu isafuriya, ucishiramwo karindira amavuta agasha, hanyuma ucishiramwo inyamunyamu. Ngira murazibona, n'udukeke duto duto, udukeke tutarakura. Aha zimaze gusha, ngira ngo murabibona zahiye. Ngomba ndazikureyo, hanyuma cishiramwo intore. Aha zahiye, ndiko ndahindukiza buke buke, mugabo zamaze gusha. Ngira nako ijisho namwe bwe murabibona. Mu kuzikurayo ugira buke buke kugira ntuzivungagure, zigume zifise aka esthétique, zimeze neza mu isosi. Aha namaze gushiramwo intore. Ngomba ndazifundikire cemba mu gukatagura ibindi bintu dukeneye kugira dushiremo mu isosi. Aho igitunguru gitukura, harya hariho udupoiro nari namaze gukata, nkate poivro, hamace shira muri zirya ntore. Kurikirane, murabibona. Aha ngira ngo murabona ko intore zamaze kumera nk'izisha buke buke. Ciye shiramwo vya birungo nakataguye vyose, camvanga
hanyuma nsubire mfundikire. Nsubira mfundikire. Ndamaze gupfundura, murabona ko biriko birasha, hasigaye akanya gatoyi gusa. Nshizemwo umunyu, nsubire mvange mfundikire akanya gatoyi. Intore zizoba zimaze gusha, ngira murabona zamaze guhindura irangi, hasigaye ko ibirungo navyo bisha. Ce turya agasosi karyoshe cane. Abantu mwari mwambwiye ko nakoze video ngufi, umunsi nkora akavideo ko kinyamunyamu, nico gituma nakoze iyi nayo kugira ngo ndabereke ukuntu nkora agasosi k'intore. Aha ngira murabona intore zahiye, n'ibirungo vyahiye byose, hasigaye ko nshiramwo itomati. Ngizo ndazishizemwo, isosi iraba imeze neza kabisa, isa neza. Aha anye ngira murabibona isosi iriko irasha, ariko ntirasha neza. Aha itomati nazo ziramaze gusha, ngira ngo murabona ko biriko biramera neza. Utwo ni udutungurusumu ndadushizemwo. Mugabo biramota neza vrema. Nshizemwo na za nyamunyamu, mvanga. Isosi iramota, bimeze neza, no kujisho biraboneka ko biryoshe. Ndabasavye muze muteke isosi nk'uko, muzonshimira nyuma. Selamat kerja ikan. Sinari nababwiye ko muri iyi sosi nshiramwo ivyema canke ibiyoba, agafu kavyo. Ngivyo nshizemwo amazi kugira ngo udusenyi tuba turi mu vyema dusigare munsi, kugira ntituje mu isosi yacu. Yego ngira murabibona, ngomba ce suka mu isosi birusheho kuryoha no kuba bimeze neza, binase. Murabona ko isosi iriko iramera neza. Ndasutsemwo ndashimiye cyane gose abantu mudahengeshanya kudushigikira uko bwije nuko bukeye. Ndababona kandi ndabakunda, mubandanye mudushigikira, tubandanye twagura umuryango, ko turiko turatera imbere. Ego biriko biraza ni pore pore. Ego mubandanye mugira subscribe, namba uri mushasha, namba waramaze kuyikora, ndagushimiye. Gira share ku bagenzi, like na comment. Kubera ko nabonye isosi ifashe cyane, ngomba nongeremwo
utuzi muri bya vyema hanyuma ashiremo, ngira ngo murabona ko utubuye twasigaye munsi. Aha rero curindira ivyema bigasha. Aha vyamaze gusha, isosi iri tayari kuribwa, imeze neza cyane kandi iramota. Hamba ufise ubugari, ufise umuceri, urashirako kabisa ugafungura isosi imeze neza. Uyu munsi jewe ndayikoza ubugari, ngira ngo murabona ko namaze kwarura ashira mu gasahani, imeze neza cyane iraryoshe. Ndabashimiye abantu mwese mwabanye natwe muri iyi video, ndabahamagariye kudukurikira mu zindi zikurikira. Bye bye.